Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tutambutsa kuri ishene yanyu ari nayo yacu ya Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza muri rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ari niteka no munesoro ntangire bigusura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isa amakuru ahambaye, amakuru abayirwe avugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwipereza, mu gateka kaze na muntu, magonye ndetse nari makuru yose abari karavugwa ijya nino. Ndabaye kaze ro mwese mudukurikira muri mucungararo igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese. Ndabaye kaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, amakuru abayiriwe avugwa ijya nino hatandukanye. Ndabaye kaze ro makuru yacu, amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahinduye leta agashira ko leta shasha, kuri ubu ngubu ikaba ari leta igizwe n'abashikiranganji 13 mu gihe bahora ari abashikiranganji 15. Abanyagihugu bariko baribaza mbega ubwo bushikiranganji bubiri buzotwarwa nande. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye we yifatiye ingingo akavuga ko ubwo bushikiranganji azobwifatira mu minwe. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido tuze kubashikiriza ibijanye n'iyo leta shasha ukuri ubu irongowe na Nestori Ntahontuye, nyuma yuko asubiriye umushikiranganje wa mbere ari we Gervas Ndirakobuca. Mu gihe kandi leta shasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu ngubu irongowe na Nestori Ntahontuye, umushikiranganje mu byajejwe harimo ubworozi ndetse n'uburimyi. Turaza kubashikiriza bimwe mu ngingo shasha yafashe, turaza kubashikiriza mu kanya ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu makuru turabire hamwe kuri ko biravugwa muri Butanyerera, turabire ahariko harabera ibijanye n'ihiganwa ry'amakinga, aho rero imisore 5 ndetse n'abakobwa 5 bafise hagati y'imyaka 16 na 25 bava mu ntara zitandukanye z'Urundi aribo bariko barahiganwa. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Turaza kandi kunyarukira mu yandi makuru turabire hamwe ko biko biravugwa ngaho umushikiranganje ajejwe indero kuri ubu ngubu yafashe ingingo yo kugara amashure 8 yose ndetse n'ibisata bitandukanye bikaba avyugawe. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turaza kubibashikiriza. Ntimujye kure y'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Ico ndabibutsa no kubanza mugafyonda suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tujye tubana amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza umwanya n'umwanya kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende mbonesha kure iba ibashikiriza amakuru y'ibiganiro byo begezwe kandi mu rurimi rw'ikirundi. Reka rosubire ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera ko yariko aravugwa mu bisata bitandukanye. Reka tuyahere kubiri ko biravugwa mu gisata c'indero, aho amashure 8 yugawe ndetse ayandi yugarirwa ibisata vyayo. Ayo mashure n'ivyo bisata vyugawe ku itegeko ry'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ryasohotse kuri uyu wa 7 Nyandagaro uyu mwaka. Ni imwe mu ngingo za mbere afashe kuva asubiye kwizerwa kurongora ubwo bushikiranganje. Ni mu gihe kandi hari imyiteguro y'umwaka w'ishure 2025-2026. Imvo zitangwa zatumye hugarwa ayo mashuri muri iryo tangazo ngo nuko amwe akora atagira uruhusha, ayandi akaba afise inyubako zidashomeye canke ngo byagaragaye ko yuguruza abanyeshuri batemenya n'ibindi. Ayo mashuri yugawe rero ni ayo akurikira. Irya mbere ni Amahoro School yo mu Kabezi mu ntara ya Bujumbura. Irya kabiri ni École de la France de Gahehe, École la France de Gahahe riri mu Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura nayo. Irindi kandi nanone ryugawe ni Right Mind School riri muri Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura.
irya kane ni La Gracia Dio riri mu Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Irya gatanu ni Ecole Technique Etoile do Kamenge mu ntara ya Bujumbura. Irindi irya gatandatu ryugawe muri ayo mashure ni Ecole de Technologie Appliquée riri muri Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Iryindwi ni État continentable de Bujumbura riri muri Ntahangwa mu ntara naho nyene ya Bujumbura. Iy'umunani ni Lycée Technologie la France do Buhiga rikaba riri mu ntara ya Gitega. Ayandi mashure nayo ntiyemerewe kuzokwakira mu bisata bimwe bimwe, nk'akarorero ishure Alfata School ryo muri Mukaza mu ntara ya Bujumbura ntiryemerewe kwakira abana mu gisata co kwimenyereza siècle maternelle. Les Hirondelles do Bujumbura riri muri Ntahangwa naryo ngo ntirirekuriwe kwigisha igisata c'ishure shingiro lycée fondamentale, mu gihe P de Magarama à la Graine Vivante de Jésus z'Igitega zugariwe igisata co kwimenyereza lycée siècle maternelle. Umushikiranganji François Habyarimana asaba abana ndetse n'abavyeyi kubanza kuraba neza ko ishure batwayemwo umwana ryemerewe gutanga inyigisho kugira ngo ntibagwe mu rudubi. Agasaba abajejwe inyigisho mu ntara ndetse no mu makomine gusuzuma neza ko iryo tegeko ririmo ry'umushikiranganji ririko riraja mu ngiro. Reka tunyarukire mu yandi makuru n'ubundi kuriko biravugwa ngaha mu Burundi. Kariniya Barushimana ni umushikiranganji mushasha ajejwe ibidukikije, uburimyi ndetse n'ubworozi. Kuwa gatatu uheze igenekerezo rya gatandatu nyandagaro y'umwaka aho yabisikana na Prosper Dodiko, Karini Barushimana yagiriye ko atanga itegeko ryiwe rya mbere abakozi b'ubushikiranganji arongoye bategerezwa gukorera Igitega kuva ejo aho bukera igenekerezo rya 11 ukwezi k'umunani uyu mwaka. Ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi ndetse n'ubworozi bwari bufise ibisata bikorera i Bujumbura ndetse n'ibindi bikorera Igitega. Niko no mu bundi bushikiranganji butari buke vyifashe. Karini Barushimana siko abibona. Kuva ubu ibisata byose by'ubushikiranganji ajerwe co kimwe ndetse n'abakozi babyo abikeneye Igitega. Karini Barushimana avuga ko ari mu ntumbero yo kubaha intumbero ya Perezida Evariste Ndayishimiye yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Kariniya Barushimana kandi yatanze imisi 4 gusa kugira ibisata byose n'abakozi bibe vyimukiye Igitega. Igitoro, ubuzima butoroshe abakozi barimwo, ico si ikibazo ca Kariniya Barushimana, itegeko ni itegeko. Karini Barushimana yahora ari umwe mu banyamabanga shingwa bisata ba ACNDD FDD secrétaire national imbere yarabaye mburamatari wa Karusi mwaka wa 2015 gushika mwaka wa 2022. Azwi nk'umukenyezi akara kandi atihanganira abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi wa ACNDD FDD. Amasezerano yo guhanahana abakozi hagati y'u Burundi ndetse na Serbia vuba arasenywa. Gelas Ndabirabe arongoye inama nshingamateka avuga ko ngo ayagize ati murazi ko igihugu ca Serbia twari dusanzwe dufise amasezerano y'imibano, ariko ayo masezerano nubwo yari ameze neza twebwe abarundi nitwe twabyishe, kuko ayo masezerano amaze kuba yuko abarundi bashobora kujayo batarinze kuja mu bintu byo kuriha. Abarundi benshi baciye bagenda, ahubwo Serbia ngo
bayihindura inzira yo kuja mu bihugu vy'iburaya. Hageze rero ko ngo aho Serbia iduhamagarira iratubwira iti nimubahagarike, iti amasezerano turayanse kuko abarundi bariko abakora ivyo tutumvikanye. Ubu rero ngo twongeye kugirirana ayandi masezerano, aho rero mu birabimenya n'ibindi bihugu ngo turigiranira amasezerano ico bita voie de la facilité. Abarundi duhamagarire gukurikiza amategeko kugira ngo ivyo bihugu ntibibe oblige yo kubihagararika. Ni ukuri birabishe kumva. Ni mu gihe kandi ibihugu biba bifise uwo mutima ariko ngo bikaba bidakwiye. Ibyo babivugiye mu isasa ry'inama nshingamateka ryo kuwa 7 Nyandagaro uyu mwaka, nk'uko amakuru dukurayo abishikiriza. Naho Butanyererayo harasozererwa imisi 10 yo kumenyereza abagendesha amakinga hamwe ndetse n'ababafasha. Imisore 5 ndetse n'abakobwa 5 bafise hagati y'imyaka 16 na 25 baba mu ntara zitandukanye z'u Burundi niwo mugwi wari umaze imisi 10 wimenyereza kandi wigishwa ubuhinga bwo gusiganwa ku makinga, bafashijwe mu gihugu n'ubuhinga bw'umumenyereza ava mu gihugu c'Ubufaransa. Bafashijwe n'abandi bamenyereza bunganizi 6, iyo misore n'inkumi baduga bongera bamanuka mu mabarabara yo ku mutumba wa Buye muri komine ya Ngozi. Segasago Victory, buramatari w'iyo ntara ya Butanyerera, akaba yashimiye ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa bwatunganije kandi bugashigikira ivyo bikorwa bitumbereye gutegura umugwi ukomeye wo gusiganwa mu makinga. Abaserukira uwo mugwi w'igihugu wo kwinonora imitsi basabye ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi kubandanya bafasha kuko abanyonzi bakeneye amakinga yabigenewe ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo batere imbere muri urwo rukino. Sebastien Mino aserukira Ubufaransa mu Burundi akaba rero yashimye ukwitanga n'ubukerebutsi vyabo banyonzi, yongera kandi aranabatera intege. Ivyo birori bikaba rero vyabaye kuri uyu wa 8 Nyandagaro uyu mwaka, bigwera ku mutumba wa Buye muri komine ya Ngozi, nk'uko amakuru aturuka muri iyo ntara abishikiriza. Reka rero shimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Munesha kure iba iri kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Gusa mu yandi makuru tubonye adushikiye kandi yihuta cyane n'amakuru ariko aravugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 10 uyu mwaka, amakuru ariko araturuka yo nuko ngo hazindutse imigwano ihuza igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'umugwi twajurwanisho wa M23. Amakuru aturuka ku rubuga nuko abasirikare 3 bo mu ngabo za Kongo FARDC baba bahasize agatwe. Amakuru kandi nanone ava ku rubuga nuko ingabo z'u Burundi FDNB zari ziri mu gace ka Bukavu kuri ubu ngubu ngo zataye zikaba zahunze urugamba. Ni mu gihe kandi FDLR ndetse na Wazalendo nabyo bifadikanya n'izi ngabo guhangana n'umugwi twaje urwanisho wa M23. Ariko Wazalendo mu misi heze yagirije igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare c'u Burundi FDNB nko kuba bariko barata urugamba bagaha inzira umugwi wa M23. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 M23 niyo igenzura ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane mu buseruko bw'ico gihugu, ikaba ndetse imaze no gufata ibice bitandukanye byo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cyane ibifise ubutare. Ni mu gihe kandi Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yoyo
ivuga ko izorwana urugamba rushoboka rwose kugeza yirukanye umugwi wa M23. Ndakora mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko turashikiriza. Amakuru y'aka kanya tuyasozerere ngaha, tuza gusubira mu kanya amakuru araza kuba agezweko.